nkuko bishikirizwa n'uburamutswa igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana ngiyo nama yatunganijwe kuri ba mustanteri abarongoye amazone n'abarongoye amakaritie agize igisagara ca Bujumbura ngo yari ifise intumbero nyamukuru yo kurabira hamwe ivyaranguwe nabo bajejwe intwaro kugira ibitatorewe inyishu ngo bavyigire hamwe. Muri iyo nama rero bakaba bahagaze ahanini kububatse amazu ngo hatubahirijwe amategeko nikigiye gukogwa vuba. Mu ijambo ryiwe mustanteri wa commune Mukaza Renovas ndayihebura aramenyesha urugero bageze ko gwabubahirije ingingo yo kubomora amazu yubatswe hatubahirijwe amategeko hamwe n'urundi rugero rw'abatavyubahirije. Navuze ku 70% ni hweje uremere bw'ivyakozwe n'uburemere bw'ibisigaye bitarakorwa. Rero nkuko nabivuze bwa mbere muri zone ya Bwiza na zone ya Buyenzi nta kibazo uno munsi mu uvuga ko kihari, kiretse ko naho nyene hariho uduce dutoya usanga dushika nka 10 cyangwa 15% aho usanga hariho abatarabomora. Muri zone ya Rohero niho bavuga ko hariho ibibazo twavuga yuko bikomeye, kuko niho hari ama-espace vert uko twabivuze ashika 12 yategerezwa gusubizwa mu ntoki za leta. Ayo ma-espace vert tuvuga yuko ari yari mu makioske cyangwa mu makonteneri n'ama-espace vert yubatswemo amazu y'abantu babamwo cyangwa badandarizamo umunsi. Nayo mustanteri wa commune Muha Devote Ndayisenga nawe akavuga ko ico kibazo no muri commune aramutswa ko cibonekeza. Kubarengereye leta ico gikorwa muri commune Muha natwe twaragikoze. Jewe mbere novuga nko ku rugero rungana 85% aho ndabivuga mpereye no gushimira zone ya Musaga. Zone ya Musaga ico gikorwa carakozwe neza cyane. Aho navuze 85 nuko dufise 15 twagize ikibazo. Ico kibazo ni cy'abantu gushika isaha batarabomora, kandi twarabashiriye ko ibimenyetso by'uko bashobora kubomora. Ivyo rero biri mu vyatugoye. Tukivuga ibijanye no kubomora amazu yubatswe hatisunzwe amategeko, mustanteri wa commune Ntahangwa Ernest Niyonzima avuga ko abatari bake ngo bavyiyobagiza ngo kubera ko bafite titre foncier. Yamenyeshe ko muri commune yacu ziza Ntahangwa hari ibibazo bahuye navyo bwa mbere b'ivyo bikorwa. Ivyo navyo sibindi bari gushobora gutandukanya amakartier viabilisé n'atari viabilisé. Aho novuga nti ivyo navyo nyene bisa nk'ibyari byatugoye kugira dutanguze gushira mu ngiro ico bikorwa. Mugabo dushimire rwose ubushikiranganje bwacu bwacu bifata mu minwe no kuduha intumbero nziza turi gukorereko. Ikindi naco mu byatugoye novuga nti nabi yobagiza canke abanka gushira mu ngiro ico gikorwa. Benshi bavuga yuko bafise impapuro bahawe novuga ni na titre foncier, kandi bakabona ko yuko barengeje. Rero bakavuga bati ako twisamburirako tuzofuma tubona muje kutugomorerako. Kuri ivyo bibazo rero byose byashikirijwe muri iyo nama n'abarongoye amakomine agize igisagara ca Bujumbura, Jimmy Hatungimana aramutswa ico gisagara aravuga ibihano vyafatiwe abatubahirije itegeko ryasohowe na leta. Hariho amaborne yashinzwe à l'époque c'est une colonisation, ariko bagiye bayunguruza bashibegera imbere. Sinzi mwibarabara biriyo, sinzi biriyo, bose bagenda bashira imbere. Kujya gushira imbere rero aya maborne ay'umuzungu yo yeshiyeho ntarandugwa. Hariho abariko barabomora uno munsi aya masaha niko nababwira ari bariko barabomora nabo nyene amande barayatanga. Mugabo wowe ikiza koroha batanga 1,100.
ingufu tuzokoresha kugira ngo twatunganye neza, ingufu tuzokoresha bazodusohorera facture abo bantu baheze bayarihe. Mwomenya ko ikiringo cari cyatanzwe na leta ko cyo kubomora amazu yubatswe hatubahirijwe amategeko ko caheze kuva igenekerezo rya 31 kwezi k'umunani mwaka wa 2021 ababomoye kuva iyo tariki gushika ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda mwaka wa 2021 bakazotanga ihadabu y'ibihumbi nayo abazobomora inyuma y'igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda mwaka wa 2021 bakazotanga ihadabu y'ibihumbi kuduga cyo kimwe n'abatubahiriza ingingo zafashwe na leta zo kwirinda coronavirus nabo bakazotanga ihadabu y'ibihumbi kuva kuri runo wa kabiri igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2021 kubandanya.